Ambasaderi ongera umushimira vyumve n'ukuri ndaguhaye umwanya umushimire ambasaderi. Nukuri Yego. jewe ambasaderi nzi ngo madamuvuga na madame wiwe madame wiwe yaranyakiye nukuri neza ambasaderi yankwe ku gipolisi aho narindi arantwari wiwe nukuri aravuga ati abwira umukozi ati mubazi ikintu ashaka cose icayi umutumbire cyangwa umuceri imikati iri ngaho nukuri yaramfashe neza nukuri umukozi wiwe arafata neza umuvyeyi madame we arafata neza nukuri ndabashimiye aho bari Imana ibampere Mugisha nuko kandi Imana ibahe kuramba hama nyene mpejeje nyene byase nyene ya bacibanye kaho nyama babanze baranye kanjya mvuge numve ko noronka n'utuguvu na dukeya hanyuma rero masari kariterera imbere rero bacu barambye kugira banjana aho ndindirira aho ndindirira ababosi bandira itike Yego. Nkuri ndabashimiye cyane kuri umwambaye hafi ndagushimiye n'ukuri ukuntu bantabarije ndagushimiye n'ukuri cyane uzofashe n'abandi ko wabifashije mudofashe n'abandi ndazi ko Imana nawe izoguhezagire mu byo uri kurakora Je n'ubundi ko ndabikora vraiment n'ubundi ko ndabikora n'ukuri atara kandi Mbo nukuri je ndagushimiye ahubwo rero ibutsa abantu badukurikiye uko nahuye ko nagira aganiro gatoya amazina yawe mamenye ko watashe wakize ubushima Imana sivyo noshimira abantu bose nukuri abantu bose babonye akavideo kanje ko narimerewe ndashimira nukuri abantu bafashije baramba hafi barasengera kuri Imana bahezagire kandi nkaba nongeye simira umutama wanje yantoye wari wahwereye vraiment bitareka hanyuma tuza kuganira sinzi ko twakigera kuri apere umuku nyine cyangwa ku mavoice sinzi oya nkuko nyene ni sawa erega naha natangiye gufata icyo tuko turaganira tuganire none sivyo mbwira uko byagenze rero mbwira uko byagenze nukuri Imana yarafashije nukuri ndashika amahoro nukuri wemperuka Ambasaderi nawe Imana yarafashije Imana yaramufashije iramuvugiramo Ambasaderi nukuri arafata neza nukuri Imana imumpera Mugisha nukuri Ambasaderi ongera umushimira vyumve nukuri ndaguhaye umwanya umushimire ambasaderi nukuri jewe Ambasaderi nzi ngo madamuvuga na madame wiwe madame wiwe yaranyakiye nukuri neza Ambasaderi yankwe ku gipolisi aho narindi arantwari wiwe nukuri aravuga ati abwira umukozi ati mubazi ikintu ashaka cose icayi umutumbire cyangwa umuceri imikati iri ngaho nukuri yaramfashe neza nukuri umukozi wiwe arafata neza umuvyeyi madame we arafata neza nukuri ndabashimiye aho bari Imana ibampere Mugisha nuko kandi Imana ibahe kuramba hama nyene mpejeje nyene byase nyene ya bacibanye kaho nyama babanze baranye kanjya mvuge numve ko noronka n'utuguvu na dukeya hanyuma rero masari kariterera imbere rero bacu barambye kugira banjana aho ndindirira aho ndindirira ababosi bandira itike Yego. Imana nayo nukurikira binyarutsa namaze hajya mu gasho namaze hajya muri nuze aho tuba turukira muri sakana namaze imisi 9 muri sakana namaze imisi 9 umunsi ugira 10 nari ntashe Imana ishimwe nanje ambasaderi ndamushimiye wewe urabona igihe tuvugana ukava hariya wagize ubwoba ambasaderi yaragutoye agutora kuri sakana arakujaniwe arakugaburira biranka warambwiye ko wagumuvumesa hanyuma twongeye kuvugana kandi wagarutse ari kuri sakana ijisho ryabaye iryo ntihongeye kumbwira ko warose itike kuko nta n'ukuntu nari kuronka amakuru ku busanzwe kuko ntabwo ngora bariya ba ambasaderi kuko bafise akazi kenshi gico nkora yo nagikoze singomba kwirirwa ndabagora wewe gusa sinzi watashe ryari nafise kuwa Mungu nashika
narashika mu Burundi ego nakwandikiye message kugira tuvugane nakwandikiye ati nashitse amahoro ndi mu Burundi ndategera ko nyishura uvuga ati reka koresha price ndabura kandi nahitiye ngwara ni hatari none we ntuzi yuko nakira abantu benshi n'ukuri ntubizi naravyiyumviriye oya ntisi kubyumvira nakira abantu benshi cyane kujya nyine ubona wowe twaganiriye tukashikana ibintu byawe kure Imana ikagufasha ugataha kandi nakugiye n'inama nziza uca ubwenge urabikurikiza urabona ko ibyo byace bigenda neza n'abandi babahagiye kurambwira ngo undonderere umudarara ngo njeko nagira ijuru urabizi hage none sha ntaginga nari kugwara je kwa darara yacambira ngo uja ku kazi naje tanga ubu ndaronka kukugira iki ndamuha amahera y'inzu uko ntego mangaburira mba mu nzu yiwe akamedi ko ndamuha nticari gukunda birumvikana urumva narashitse muri Sakana aho duhitira bagenda bakadupima ko tugwaye nuko tutagwaye je basunga tamaraso baca bamu bunini bw'amaraso n'ubundi nguma ndaremba abakenya baraho twari tugwajamo Imana ibambera umugisha n'ukuri barambaye hafi baca baza guhamagara abahakorera baca baraza kuntora baranjana baca igipolisi kice kirandika kirasinya hanyuma baca barahereza umushoferi atunjara kwa muganga barapima ibipimo hanyuma rero baca baranteremo serumu hanyuma ncintegeje turongera turasubira mu kigo yego aca ndicara ngaho rero ndindiriye itike amasengesho n'ubwenge kuko hariho benshi bamazeyo amezi 3 4 5 6 bari muri Sakana ariko ndashima Imana je ndashima aho ndashima naho n'ubu nopfa mugabo ndashima yego ntibyari byoroshe oya no kuri gusa Imana yonyene gusa niyo yanzigamye kuko akantu gatoya gusa bugagenda nagiye wewe iby'iwawe n'Imana nyene yakuzigamye yakurokoye ariko kandi we warose intervention yihuta kuko waciye uca n'ubwenge na wewe kuko burya mwebwe murakena no guca ubwenge rega namwe wewe waraciye ubwenge cyane waritabarije umaze kwitabariza hanyuma bisha bigenda neza mu buryo bwihuse wakomeje guca ubwenge je ndibuka ukuntu twabikoze wabikoze neza cyane none ko narisanzwe inzabarabo ko tari ryambere narengiye mu barabo ko narisanzwe inzabarabo ko bameze hagiye utitabarije nta muntu azo gutabara Imana irakora mu bantu niwe ubanza ukibanza hanyuma rero ukabanza ukagira umushinge hanyuma abantu nabo bakagirane bakagirwa ko nabo bakuru nukuri je ndashimiye Imana cyane yagutahanye ubu kaburi mu Burundi ukaburi kuravugwa wavuze ngo n'ubundi nturakira neza mugabo ati uhagaze ucugira ati cyane nabwo nshobora guhagarara nk'isaha ayanyu nukuri jewe je numva noshimira Imana mu kibanza cawe nukuri amen nukuri no gushima benshi abana iyo ndi muhira ababonye kanya ka video bambwiye ngo muzuka Imana ni Imana kabisa nukuri ndashima nukuri ubu ndashima ko ubu mpagarara naho nyene bitamera neza ko bimwe bipimo nabikoresheje byari bisanzwe nshobora kuba no bikoresha ibindi mw'iryo ginga ndashobora kuja kubipima nyene professionali nyene bikwiriye byo kwiradiyo wewe twarerekanye ukuntu wari urwaye n'ukuri wewe niko nyene abantu ari bikoko umuntu utashobora no kuja no muri douche vraiment ukagenda wavura erega mugabo bijya bintu ubanze umenye ko igituma ubona babafasha mu by'ukuri niko ubutamwerekanye ibyo ingorane mufise yaba mwazerekana babafasha nka bijya we ntibashobora no kugenda no muri douche bagenda bavura no kurya ntibyakunda we wari urwaye mugabo
usanga mutazi yuko mubwirizwa kwerekana uko mugwaye kuko ajya amajansi abasafirisha ntabakunda mwebwe niwe mubwirizwa kwereka nk'ubuserukizi ko mugwaye hanyuma bakabafasha. Ntutuvuge mu Burundi ngo urasafiye ngo munyuma utigwanye ko ndagorari arasafira bagiye bibawiba igwane ko haje badusafije biba biheze bakubwira ngo ahubwo uyupfirayo ajansi yawe ntiyigeze gufasha ikintu na kimwe ajya amezi atatu atarahera mukakugana na bosi iyo barakubwira ati wihenuke mw'iyo nzu basha ngo imiliyoni two gutanze ko ngo abibonye bace bariha bakaduteza ubwoba ibaze gukora utarya ingazi kugira ngati genda uhanagure pasegera uhanagure ibibambazi genda uhanagure akabati ukurumva ibizunguzungu yoreka kutoka amaraso gute bajya abantu n'ibikoko s'abantu n'ibikoko s'abantu wagwara bakagwa pastamoro fefedora bagabo mbo nukuri ndagushimiye ahubwo rero ibutsa abantu badukurikiye uko nahuye ko nagira aganiro gatoya amazina yawe bamenye ko watashe wakize ubushima Imana sibyo noshimira abantu bose nukuri abantu bose babonye akavideo kanje uko narimerewe ndashimira nukuri abantu bafashije baramba hafi barasengera kuri Imana bahezagire kandi nkaba nongeye shimira umutama wanje yantoye Mani mumpere Mugisha hari hose yiyumve kabisa nkaba nongeye kuvuga ku bantu baba mama cyangwa bigeme tugenda kurondera ubuzima ngaho mu Barabo yego nimba wari gihwiji wanyu ugiye mu Barabo ntubigihwiji cyubwenge kuko tuba tugiye mu rupfu nta rupfu rudahari mugabira bakaje kutaho uri kiziga birababaye cyane cyubwenge kuko duhuriye ku mafaranga nta kindi kintu nimba bagufashe nabi agiye kuri ofisi cyangwa ntahana byose nari kibarabara yego kabisa kibarabara ifosi gutore uvuge nimba base kuguhemba base rero ikintu nabo base kuguhemba ni ikintu cyoroshe rero Chemi barabara aho uzogera hose igipolisi kizogutora uvuga ico wifuza hanyuma abapolisi nibo bamenya aho bakujana yego nukuri bacugenge abantu bariko baragenda cyangwa abantu bari kurondera ubuzima mucubwenge nukuri nabasabye bacubwenge bigwanira ubuzima kuko abo bantu nk'uburo b'abarundi ho bagaye bapfa Afrika ngira sinzi nimba ari ikintu nyene bashatse kutugira Afrika kugira duhone sinzi Afrika rero bayirembeje batwica nukuri muriko murafacana muri iyi minsi mwebwe Abarundikazi sinzi n'abandi bahandi mugabo Abarundikazi cyane cyane muri iyi minsi yapfuye nibo bako bakajya ku maroketi ntawuzi impamvu ngo kabisa nukuri ndabashimiye cyane kuri mwambaye hafi ndagushimiye nukuri ukuntu bantabarije ndagushimiye nukuri cyane uzofashe n'abandi ko wabifashije mudofashe n'abandi ndazi ko Imana nawe izoguhezagire mu byo uri kurakora je n'ubundi ko ndabikora vraiment n'ubundi ko ndabikora nukuri atara kandi yego ndiko ndabikora kandi nzoshishikara ndabikore hariho n'abandi nk'ubafise ibibazo nagerageje kubishira hanze kandi nzoshishikara hanyuma Imana nayo izompemba nyene nkuko bivuze urumva none uri kwatabariza umuntu agowe akenye wumva yoca guhemba iki amasengesho yo nyene arakwiye nk'ibi uvuze bifise kimazi umugisha abana baguha yego nukuri muze munansengera ngo nkomeye gusa sinze ngware nanje kuko ngumye nkomeye niho nzoguma ndabafasha
Yesu mwizina rya Yesu oyewe mwizina rya Yesu oyewe ngira ko utari mu barabo nk'abajyaye erega twebwe baduhanisha akazi batugaburira erega wewe gukora ibyawe uvuga ati ndagera umwanya wo kuryama n'uyu n'umwanya wo kuruhuka n'uyu n'umwanya w'akazi n'uyu naye twebwe nawe ni kugerageza nyine tukagerageza ariko ndakwifurije gukomera ni ukuri murakoze cyane reka rero ndagushimire nanje kandi nshimire Imana yahugejeje mu Burundi hari abandi ngaha mbona ku murongo benshi ndabe ko nosubira gushira hanze nk'abantu nka babiri ibyawe bikamenyekana bafashe kandi bize kandi amasengesho bafashe bizeye kandi bizokunda kandi birashoboka bakazobona igihugu cy'u Burundi cyabo cy'amavuko murakoze kiraryoshe murakoze cyane kiraryoshe kabisa ego hajya amazina yawe yose ninde Nizigimana Emeline okay aha abantu bacavyumva bari babonye inkuru yawe murakoze cyane yeme Umurundikazi murakoze cyane Yesu abamera umugisha amina kandi murakoze kumpa ikiganiro murakoze nawe sawa Emeline mwaramubonye Emeline yarameze nabi Emeline nukuri mana kanabe ko tuvideo twiwe yarameze nabi cyane yaramerewe nabi ntiyarameze nabi yaramerewe nabi ikirundi kiragora ariko Imana kubona yongeye kumuzana ngaha akavuga ati narashitse ubunda amahoro jewe ku bwanje novuga ati namashimwe kabisa namashimwe n'ukuri Imana ihabwe icubahiro reka ndabarabira tuvideo twenda tubasangize murakoze mwe muri kiganiro hanyuma impanuro abahaye muze murazikurikiza murumva yuko nawe yatumva ivyo namuhanuye ntaba yaratashe arashimiye Ambasaderi nanje namushimiye Ambasaderi y'u Burundi ndashimiye n'abandi bakorana na Ambasaderi bakunda kudufasha cyane iyo tubahaye ibintu by'abantu bagwaye please mwe mudatabaza ambasade murahomba ambasade ni muvyeyi kandi irikibikora neza muri Saudia n'ukuri barabitaho barazi ico bagiye gukora je ngiranije amarira mpana numva abandi bantu bari mu bindi bihugu bagira niyo batabaje ntibatabagwe na mwebwe vraiment biratandukanye gose Jenzo ndashima buri munsi kuko hari impamvu nshima murakoze reka ndabiko twoja kuraba abandi ngaha bafise ibibazo ni benshi